yarantumye umutsa yubewe yantumye iwawe ngo kandi umuhishuke uyabigezane wafise amakenga yiyumvira utakimukunda ngo yaraje iwawe akatari gake akamwemwe kamusya kuramutsa uwakuza abigeza ate atakikuronka yiyumvira yuko utakimukunda. Okay, nimubone yuko ndiko ndavuza igitari uno munsi ndashaka yuko twiga ku kintu kimwe, ndashaka yuko twiga ku kintu gikomeye cyane, ndashaka yuko twiga ku kintu cyoshobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika kuki dushobore gushika kwiterambere. Nicaye hasi ahantu mu gitutu, ahantu mu giti, ahantu hatekereje, ahantu nizera neza yuko hashobora guhindura ivyiyumviro byanje, kandi nivyo jewe naba ndababwira yuko ibintu byose nama ndavyiyumvira ko nama ndaba hirya no hino ibinkikije, kandi ibinkikije cyane, ibinkikije za binyoni vya bibiti vya ibindi byose biranyigisha cyane gose. Uno munsi rero nashaka twigishanye ikintu, nashaka twigisha ikintu a partir y'ino video. Mwabonye nariko ndacuraranga narimbye akarimbo ka Africa Nova Peace, kandi n'umurijande wo mu Burundi, n'umuntu akomeye cyane, n'umuntu yakoze ibintu byinshi cyane gose mu muziki w'u Burundi, n'ubu aracyabiriko. Nibaza yuko ari ikintu cyo gushima kubona dufise abantu nk'aba Africa Nova, nk'aba Lolilo, nk'aba Farias n'abandi bantu bose bagiye bahindura ibintu amateka na cyane muri industry y'umuziki mu Burundi, kuko umuziki nawo murabizi yuko uri mu bintu bishobora kuguteza imbere, uri mu bintu bishobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika kwiterambere ryawe. Rero nkaba ndaguhaye ikaze kuziko. Uno munsi tugomba tuvuge ku kintu cyo kwiga, nagomba tuvuge ku kintu cyo kwiga. Hama imbere y'uko kugira ngo ndababwire, nagomba nje ntangura ndababwire ibyanshikiye jewe mu buzima bw'iwanje, hanyuma nawe uraza gukuramo iki wawe kumbure cyo shobora kugufasha mu buzima urimwo canke muri situation urimwo kuri uno munsi. Rero ni vyiza cyane yuko tuzatora bivugana, kuko sont des choses, ni ibintu bishobora kutuinspira, ni ibintu bishobora kutumotivatinga mu byo tuba turimwo, mu byo tuba turiko turakora imisi yose, igihe cyose. Rero nkaba nongeye kuguha ikaze, ukaba utarabikora ndagusabye ugire subscribe kuri ino chaîne. Twama tuvuga kuri business, twama tuvuga kuri entrepreneuria, twama tuvuga ku mafaranga, twama tuvuga ku bantu, twama tuvuga ku bintu, twama tuvuga ku bintu byose byoshobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika kwiterambere, twiteze imbere, duteze imbere imiryango yacu, duteze imbere igihugu, duteze imbere mbere na Afrika muri rusange. Murabizi yuko iyo umuntu ateye imbere uri umunyafrika na Afrika burya ibiteye imbere. Rero ndagwaye ikaze cyane. Jewe mu myaka yahera, mu misi yahera, hari mu 2019 gasanga ntibeshe, hari mu 2020, oya hari 2020. Mu 2020 nari mfise aga parcelle ahantu, hanyuma iyo parcelle nifuza kuyororeramo inkoko. Hanyuma rero iyo parcelle ndafata ndagenda mu Ijabe, no hari mu Ngagara ku muntu atunze inkoko, ndamubaza buke ati mbega bigenda gute. Arambwira yuko ntegezwa kugura inkoko, hamize inkoko ndaziguze gutyo ngashobora kugira ante, ngashobora kuzitunga. Hanyuma gutyo yari business nagomba ntangure, cyari ikintu gishasha nagomba gutangura, ariko ntivyashobotse yuko nshobora kugitangura. Ndababwira igituma natanguye ariko bikananirana.
burya naratanguye hama ndagenda gura inkoko zari inkoko zishika 50 nari mfise objectif yo gushika ku nkoko 150 gutyo hama gutyo nzogenda ndarindira buke buke zizogenda ziraduga kubera nayo ifise ahantu haniniya cyari kibanza kinini. Hanyuma rero mu nyuma icyabaye izo nkoko ndagenda zizana barambwira imiti yazo ukuntu bimeze, donc nizi ibintu byo hejuru byibanze bisanzwe, ibintu byibanze bisanzwe. Niwagira ikibazo uhamagara umuganga aze kurabira, niwabona ziko ziragira gutya, urumva ibintu navyize mu mwanya muto yuko nari mfite amafaranga kandi nari ndabishaka. Hama nje ndabikora ivyo bintu, nje ndabikora, nje ndagenda zigura, ndazubakira, ndazishiramwo. Hama ndazishizemwo haheze nk'ukwezi hatangura harapfa imwe zibiri zigenda zirapfa, zitatu zigenda zirapfa. Hama mu nyuma pe zirapfa uwo mugambi mu nyuma wose urahera. Ariko ngarutse inyuma gatoyi vyavuye kuki kubera iki izo nkoko zapfuye, kubera iki ivyo bintu byagenze gutyo? Byabaye kubera ntigeze niga. Kwiga ni ikintu gikomeye cyane umuntu akwiye gukora muri no misi. Kwiga muri no misi simpaka umuntu aje ku ishure, no, simpaka umuntu aje ku ishure. Urashobora kwiga uri muri quartier, utigera utonda muri ville cyangwa utigera utonda ku ishure. Urashobora kwiga uri ahantu hose mu byo urimo byose cyangwa ahantu uba uhagaze hose urashobora kwiga. Muri no misi ho biroroshe, internet, urashobora kwiga ukuntu bashobora kuvuza igitara, urashobora kwiga ukuntu bashobora kuririmba, urashobora kwiga ibintu byinshi a partir de l'internet. Nukuvuga yuko internet yazanye revolution, nukuvuga ibintu biroroshe, ibintu biraboneka, ibintu birashoboka, biva ku kuntu gusa wewe uri dispose canke ukuntu wewe mu mutwe biba bimeze. Ikintu cyose ushaka kwiga urakiga. Uno munsi kumbure nagomba ntange n'aka message gatoyi kuba artiste bashasha, nk'aba artiste bashasha bashaka kwinjira muri business. Ndabizi yuko muriko muraja muri industry canke muri business kugira ngo mushobore kuronka udufaranga. Urashobora kuba uri mu bukene ukavuga ati jewe ndafise agahogo ndashobora kuririmba, mukinjira mu mwuga mugatangura kuririmba. Nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane kandi gishobora kukuviramwo gutera imbere, gushika kure, kuba famous mu isi. Nibaza je t'encourage, ariko dutangure twige les bases, ibintu bisanzwe byo hasi, ibintu byo ku rugero rwo hasi, dutangure tuvige. Jewe inkoko zanje zapfuye kubera ntarinzi ama information, kubera ntari nize, kubera ntari nagiye ku mu specialiste ngo ndamubwira ati je nkeneye kwiga iki kintu, ndashaka ukinyigishe. Hanyuma gutyo uwo mu specialiste ashobore kumpa ukuntu bigenda, ashobore kumpa amarega. No munsi tuko turagwana n'ubukene muri Afrika, tuko turagwana na mentalite cyane kubera mu mutwe niho hagwaye muri Afrika. Ubu butunzi burahari, buruzuye, na manda babwira yuko ahantu hose umuntu aba ariko araca haba ari ubutunzi. Tuko turagwana cyane na mentalite y'ubukene iri muri Afrika. Ugasanga umuntu afise ubukene mu mutwe. Turafise ubukene mu mutwe. Ubukene mu mutwe ahantu uzobubonera ni cyagihe umuntu ashobora kukubwira yuko ashobora kugufasha canke ushobora kumufasha, hanyuma akakwaka amafaranga, akubwira yuko akeneye amafaranga. Amafaranga c'est pas kibazo, nikigeze kibi kibazo. Amafaranga yamyeho azokwamaho n'igihe cyose. Ubutunzi bwamyeho buzokwamaho igihe cyose mu mwanya, dans le temps, dans une période donnée, ubutunzi buzokwamaho igihe cyose, burahari, buri ngaho, buzokwamaho. Ariko udafise ubwenge kugira ngo ushobore kubucakira, nawe udafise ubwenge cyangwa utavize kugira ngo ushobore kumenya ikintu ushobora gutangurira ko kugira ngo ushobore gukora iyo business, cyangwa ushobore gukora ikintu cyose ushobora gufasha kugira ngo ushobore gushaka ku iterambere, utize nibishoboka. Burya turiga les sciences exactes, sciences exactes murabizi, za physique, za chimie, za biologie, urumva n'amascience twiga hariya ku ishuri, n'amascience ari exact. Mugabo ndakubwiye no musi by'ubutunzi, kwiga ivy'ubutunzi ushaka kumbwira ati no, iyo si science exacte. Exactement, c'est pas une science exacte, kuko ntibashaka yuko ubimenya. Ni ibintu bibikiwe abantu bamwe, urumva, ni ibintu bibikiwe abantu bamwe.
les 3% bo kwisi bibiko abantu bamwe badashaka yuko les 97% badashaka yuko babimenya ruva non les 85% kwa niyo bakene abo bandi basigaye usanga ari abantu bari stable babona yuko umengo atacho bakenye nabo nyene ariko ce sont des pauvres mugabo nabo nyene barafise ugwego baba bariko rero uno munsi nagomba ndakubwire ikintu gikomeye cyane uno munsi nagomba ndakubwire ikintu message ihambaye cyane uno munsi abasanga ushaka gushika ku butunzi agashaka mu buzima bwawe ufise inyota yo gutunga asanga mu buzima bwawe ufise inyota yo gushikana umuryango wawe kure asanga mu buzima bwawe ufise inyota yo kuvuga ati igihugu cyane ndagishikane kure asanga mu buzima bwawe ufise inyota yo kuvuga ati Afrika ndashaka yuko yosubira ikabi ya mbere nkuko yamye uno munsi urakwiye guhindura uburyo wahora wiyumvira kera ugatangura ukiga kuvy'ubutunzi kuvy'ubutunzi si ugenda kw'ishure kwiga ekonomi twaramaze kubona yuko abantu bagenda kwiga ekonomi nabo nyene ushobora gusanga bayigisha mu university ahambaye mbere kw'isi ushobora gusanga abo bantu nabo nyene bakenye bari muco twita rate race no kuvuga yuko wama muri vya bindi nyene ntivyigera bihinduka wa muri vya bindi nyene wa muri vya bindi nyene wa muri donc abo n'abantu badashobora kwiga ko yabona yuko umengo bari stable bari plus ou moins stable bameze neza ariko kwiga ni ikintu gikomeye cyane kwiga rero sindagutumye ngo ugende ngo wige ivyo ari byo byose kugira ngo ushobore gushaka ubutunzi bwawe umuntu ashobora kwiga gitari canke umuntu ashobora kwiga ikintu cyari cyose bwaba ubworozi bwaba uburimyi bwaba biologie yaba chimie ikintu cyari cyose umuntu akaciga akakimenya nawe ushobora kuvyiga ugashobora kubimenya ukashobora gushikako wize ivy'ubutunzi canke wize ku bantu batunze nawe ushobora kubishikako nico gituma kuri uno munsi ndakubwira yuko nimba ushaka gutunga nimba ushaka gushika kwiterambere by'ukuri tangura ivyo bintu nawe utangura kuvuga ati mbega bigenda gute mbega abantu bagiye barashika kwiterambere mbega abantu bagiye barashika ku butunzi byagiye biragenda gute hanyuma wumvize amatemonyage hama utangure kwa aplika hari ama principe arahari ama principe arahari y'ubutunzi mumbabariye ndagwagakorora hanyuma kandi ayo ma principe n'amaloi numva kuvuga amategeko abigenga arahari muravyumva ndiko ndavuga cyane cyo ndiko ndakorora ama principe arahari amaloi arahari ari prédéfini ariko ikintu gitangura cyane gikomeye cyane gutangura kubishaka uravyumvamo muri wewe urashaka kubigendera urashaka kubijamo urashaka vy'ukuri urashaka kubijamo vy'ukuri afise iyo nyota muri wewe ngasanga ufite iyo nyota rero tangura ugira amahosheshe nturondere gusa ngo kumenya urabe ngo amamodeli ngo ufise ngaho ku ruhande kumbure ibi by'amamodeli byo kuvuga ati je ndabiye kuri naka ndabona yuko nifuza gushika aho yashitse kumbure ibi bya modeli navyo ni ibintu dushaka kuzogaruka ko mu kiganiro kindi cisanzuye kugira ngo ushobore gutahura ariko by'ukuri niwige agasanga ushaka kugushika ku butunzi niwige naka umutunzi kanaka yabishitse ko gute hanyuma nawe waplike ubijemwo utangure ko yatanguye hanyuma nawe urashobora gushika kwite no sikuvuga ngo nawe urashobora no nta nkeka nawe urashobora gushika ku byo yashitseko mbere unabirenze mbere unashike kure mu buzima bwawe mbere utunganirwe you understand me so ikintu gikomeye cyane leso y'uno munsi kwiga nanje kugira ngo ushobore kuvuza gitari si vya bose ariko naravyize ndaza amanosiyo asanzwe amanosiyo makeyi yo gushobora kuvuza gitari niko yanavyize ko yanavyize nawe urashobora kuvyiga hanyuma ugashobora kubitahura ivy'ubutunzi asanga ubishaka
asanga ukeneye kuva muri ubwo bukene ni wige ukuntu abatunzi babayeho hanyuma nawe uzoshobora kumenya ukuntu ushobora kwitwara kugira ngo ushobore kuba umutunzi. So subscribe to my channel. I love you so much. God bless you mu byo uri kurakora igihe cyose. Hanyuma ibisigaye navyo share this video to your brothers and sisters. Kondiza neza yuko byo ndeje kuvuga byo meje kuvuga bishaka kubafasha hama bikabagirira akamaro ugasanga nabo baravuye mu itiro barimo, kuko ikintu gikomeye cyane uno munsi uteza gutahura nuko abantu benshi bari mu itiro. So see you next time, see you in next video. God bless you. Bye.